umukuru w'igihugu ahejeje kugaruka avuye mu gihugu ca Gambia aho yari yitavye ibikorwa by'inamigira 12 byatunganijwe n'ishirahamwe Merck Foundation. Ukaba muzi ko nyene icubahiro mutandukanye umukuru w'igihugu asanzwe ndetse ari aserukira iryo shirahamwe mu Burundi nkuko n'abandi batandukanye b'abakuru b'ibihugu muri Afrika babiserukira mu bihugu vyabo. Hanyuma kandi bikaba vyahuriranye n'imyaka 13 iheze Merck Foundation iriko irakorana n'abatandukanye b'abakuru b'ibihugu cane bariko barashira mu ngiro ibikorwa biteza imbere abene gihugu cane mu gisata c'amagara y'abantu eka ndetse no mu gisata c'indero. Rero kabaye akaryo keza ko kuganira n'abandi batandukanye b'abakuru b'ibihugu babahanahana ivyiyumviro baraba ivyo bamwe n'abandi bamaze gushira mu ngiro. Hanyuma rero nyene icubahiro mutandukanye w'umukuru w'igihugu ndetse mu ijambo ryiwe akaba yarashimiye bwa mbere na mbere Merck Foundation kuba iriko irafatikanya n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu guteza imbere canke mu guha abaganga akaryo ko kuja kwiga hanze biga ibisata bitandukanye, harimo ivyo kuvura ingwara za cancer, harimo ivyo kuvura ingwara za diabete eka ndetse n'ibindi. Hanyuma rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba ndetse yaranababwiye yasubiye kubabwira uko ibikorwa yatanguje byo gushinga ivuriro byo gushara ivuriro igisata mu ivuriro umugira neza igisata kivura abakenyezi bafise ibibazo byo kwibaruka bakibaruka, aho ndetse yababwiye ko mu bakora muri ibyo bitaro harimo abaronkejwe ubumenyi na Merck Foundation. Hanyuma kandi nkuko mubizi gushika ubu hakaba ari abana bashika kuri 10 bamaze kuvuka muri ubwo buryo bwa fecondation in vitro. Kandi hakaba hariho abavyitura bavuye hano mu Burundi no mu bindi bihugu vya kure nka Chad, Congo n'ahandi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kandi yaranababwiye ikijanye n'indero ko bariko baragerageza guteza imbere indero y'abigeme biciye mu mugambi Educate Linda bakorana na Merck Foundation, aho abakobwa barenga bashika kuri 50 bariko barafashwa kugira ngo bige kandi baheze neza amashure yabo. Muri ubwo buryo nyene bwo guterera murabizi ko nyene cubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yatanguje ishure Socle du Savoir. Iryo shure rikaba ryakira ndetse mubo ryakira harimo n'abigeme bafise amikoro make ariko bafashwe na Fondation Bonne Action mugira neza kugira ngo babandanye baterera mu gisata c'indero. Iryo shure rero rikaba rikora neza kandi abatari bake baramaze kubona ko atangirwa indero nziza kandi y'akanovera. Nyene icubahiro rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarababwiye kandi ko hariho inganda zitunganya kubamenyesha amakuru kugira ngo batahure neza ingene bokora amakuru neza kubijanye n'ibisata cane ibisata bijanye n'ivy'ubuvuzi. Hari abamenyesha amakuru batari bake akungangurukana ubumenyi bakaba bahora bitabira ibi bikorwa. Rero urongoye Merck Foundation Dr. Rasha Kelej yarakeje umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye ku migambi ariko ararangura kandi akanamukeza no muri ico gisata yashinze muri polyclinique umugira neza kuko kiriko kirafasha abantu benshi. Akaba rero yavuze ko bazobandanya bakorana neza kugira ngo babandanye bateza imbere ibisata bitandukanye cane by'indero hamwe n'ivy'ubuvuzi hano mu Burundi. Rero urugendo rwabaye karyo kuri nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ko kuganira n'abandi batandukanye b'abakuru b'ibihugu bahanahana ivyiyumviro kugene bo bandanya bateza imbere amagara canke ubuzima bw'abene gihugu muri rusange.